ndakwiringiye Yesu niseyisha mbojyawe oh okukwiyufuse rimwe gusa biratungana ija yahejeje kandi turacaba nayo wahejeje majamba ndani aratubani ndakwantone aha atugiye ngo oh ndakwiringiye come on go ivyo birakomeza kumiruko nyene mama nitwigeze tunabonana cyane gose kuko yari umuntu ebana apana hapa yaraguruka cyane gose yaraguruka gose yararenze cyane rero mama sinovuga ko sinovuga ko muri we nta sentiment arafite abana je navyonze mugabo ebana ikintu citwa umwana wiwe wamenga nyene ntiyari yaje nawe nyene yishirariye umuvyeyi wanje akambwira ati yahebe kuko nanje sinigeze ndayiga urumva umuvyeyi ashobora kukubwira ngo yahebe nawe ntiyigeze yiga peut-être hariho n'abandi bantu anye ushobora kubura dukurikirana mama wawe cyangwa papa wawe yahubwiye ati yahebe mama wawe yambwiye ati wowe wigeze mu 11 je nahebe mu 9 gutugira usombe mama wawe niho naca nangura ibintu by'ubusuma niga mu mwaka 11 sinari bwakizwe ndatanga ibintu by'ubusuma ndaja mu bintu by'ubuhombo biteye ubwoba cyane gose ndatangura kuza niba mama kuko yari yanse kundira ndamwiba ndatangura kunywa amatabi ndatangura kunywa urumogi biteye ubwoba cyane gose ego icambere nuko basaba imbabazi hari umumama nigeze kuyiba telefone nukuri sininya kukuvuga kandi muraza kumbwira igihe iki kiganiro kizoja kuri ku ma social media yanyu kugira ngo nduce ndayimugira bikurikirane abone ko nasabye imbabazi ahagaragara n'umuma abakuri 14 sindamuzi zina mugabo ndashaka kumubwira nkamwe cyane mvuye mu kiganiro navuze ko nakwivye mugana gusabye imbabazi rero n'umama aba ku 14 nigeze kumuca muri telefone nziza mugabo yaramfashe amaze kumfata ndahe musubiza yari jya mbere bamfashe bashe niba hora bamfata bazindukanye kugura tari musi vraiment sinzi imana navyukanye kandi rengiye kwibana vuga mana umfashe ndayitware neza sinzi rero iyo mana nasaba ko urumva iyo mana nigeze inshoboza waraye wamana waransarishije kweri ko bamfashe acabwira apotre wanje mbe ndakubaze ga apotre uyu mwana uramuzi muri kumwe uramuzi kwa jina njye nangura koza ndifata ko apotre cyaratangura kuzaranyageza uyu n'umukozi w'Imana n'umurongozi w'abaririmbyi kwishengero je ndongoye nuko uyu mwana buryo we narakwiba urumva aho rero twahuye naye nambaye neza nasobetse bimwe byo wabiboneye nasobetse n'agakaruvati bimwe byo wanje agakaruvati batavuga ati mukama we urumva umenga mwo mwanya ikavati wo yamburuka yibika mu mufuko je nti ahubwo hanga bavuga ko ni karuvati nayivye hiwo aransagiza imbere ya pote abakunzi ba Akamo Channel TV ikiganiro Ibihe by'ubuzima ni mwibagiye kugira subscribe kuri account yabo hamwe no kugira partage share ku bandi bantu bose kugira ngo ibiganiro byabo bizokomeze kuba bashikira neza cyane gose turabaramukije bakunzi bacu mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mutumbereye nkuko musanzwe mubibona kuri microphone ntigira inzigo pozera ono musi murabona ko si ibintu bisanzwe vraiment si ibintu bisanzwe mwaye mumenyereye ndi kumwe na mugenzanje ariko no munsi ndi kumwe no mu invité spécial bakunzi bacu turabakunda n'ukuri turabakunda cyane kuburyo ibyo mudusavye tuvyubahiriza cyane mwaradusavye ati zamura tuzanira aba invité baze bitangire ubwo buhamya baba batanze ibyo baba bashikirije uno musire twamubazaniye nkuko rero musanzwe mubimenyereye ikiganiro ni cakindi nyene ibihe by'ubuzima kuri Akamo Channel ico dugusaba ni cakindi nyene ubugenda ukagira subscribe nimba utarayigira ukagira na like byose na partage kugira bagume badukurikirana muca mubibona nyene
rero turakiriye umuhevita wacu. Ego murakoze cyane gose nanje ndabaramukije rwose Imana ibazagire. Ego nawe Imana iguhezagire. Amen. Mbega kubatakuzi ngitwa bande? Ego je nitwa Belardo. Belardo, mbega Belardo ni tazirano ni izina kuko je nakubwiye nitwa ntigirinzi gupozera ariko usanga ari akazina k'ubuhizi k'ubustar bibona nyene. Bo Belardo ni izina nahawe n'umuzongo muri Italy. Donc uro muri Italy rero. Oya urumva mu bisanzwe amazina yanje yo kuri nitwa Iribagiza Belardo. Donc ndamubwiye amazina yanje umuzungu ariko arambaza amazina yanje ndamubwiye amazina yose acafata kuri zina Belardo acara jutamwo o acagira Belardo. Okay. Ego. Murakoze cyane. Mbega Belardo kubatamuzi n'umuntu nde n'umuntu abahehe Belardo n'umuntu mbega n'umusore canke duhabe dutanga kanimero hariya canke barahejeje. Ndizera ko ngata atavyo mubona nta metafise umusore. Unsaba kanimero ndakamu. Oya apana. Abatumira aravyanze. Ego Belardo n'umusore aracara umusore. Belardo icakora nuko mbajije. Ego Belardo icakora n'umuririmbyi wa gospel. Hama ikindi naco mba mu Nyakabiga. Hama aveni canke nimero nibaza ko ari ego naco ivyo uza kubishaka acaca inbox aca binsaba mugabo mucamo banza kumbwira akantu mucamo bibona. Ego murakoze cyane rero none mbega kubasanzwe bamenyera ikiganiro cacu ni ibihe by'ubuzima toujours mbega Belardo agira dushikirize iki agira dushikirize en rapport ya musique en rapport quoi donc bakene donc tubabwire ivyo ego ibihe nkuko emission yari ibihe by'ubuzima. Ego ndashobora kuduga ku ijambo nta kibazo. Ego OK merci beaucoup. Hama je nitwa nabibabwiye twiribagiza Belardo mvukana n'abana bane ndi imfura novuga ubuzima noba naraciyemo ni ibintu bikomeye cyane gose kuba aho ngeze uno munsi je ndashima Imana. Imana ishime cyane. Ndashima Imana nimba uno munsi nshobora kuba ndi ahantu abantu bakanyakira neza cyane gose nuko hariho uberewe ukuraho mutumire wacu araberewe nukuri mubimubwire araberewe nukuri araberewe cyane mbere sinogera ya just nibika mikintu bro byarangoye kubika mwukuri. Ego Bo Belardo cyo navuga nkuko nane nabivuze sinza kubashikiriza cyane mu vyerekeye muziki ndababwira ubuzima busanzwe umuntu yashoboye gucamwa nka jewe ubuzima nashoboye gucamwa nizera ko biza kugira impact mu buzima bwanyu biraza kubafasha cyane kuko byose bifatanikanije n'ubuzima bw'umuziki bwose nace nsanga nagiyemo. Jewe navutse ho sinshobora kubahisha umwaka wo kuvuka vraiment ndakibabwira ico navutse muri 1997 kuvuka ku wanje navutse mu buryo buteye ubwoba cyane gose ndasaba bariko barankurikirana ntibaze kurira. Bo oya ntaco reka cyo mbanaza papier mushoro bayinzanira hafi kugira ninarira cyo twihanagura basi. Ego mama wanje yamvye afite imyaka 15 mama yarafite imyaka 15 mama ubwiwe kumvya muraza kunyanganira kuko nza kuguma ngerageza kuza ndahezona niyumvira kuvyashoye gucamwo mukumva ndiko ndavuga nk'umuntu ariko arandira donc mba ndiko ndibuka kugira ngo shore kubibabwira neza cyane. Mama kumvyara jewe mama yamvye afite imyaka 15 amaze kumvyara afite imyaka 15 mama cagiye kuhaba donc ntigeze agira mariage iri officiel avyerekane ibi vy'ama état civil iki ni bimwe usanga umukobwa canke umukobwa yaguye muri erere ubusambanyi muri ubwo buryo nyene. Rero bimaze kumera uko onye muvyeyi wanje ariwe mama wanje bamaze kumvyara bamaze guhura na papa sinigeze nja kwa papa yantwaye direct aho mama aba aho yavukiye na wene aho yavukiye kuvuga yuko amaze kuntwarayo
kuvuga nace nsigara ndaregwa na nyokuru wawe ego nace nsigara ndaregwa na nyokuru muri ubwo buryo nyene ariko ivyo birakomeza kumera uko nyene mama nitwigeze tunabonana cyane gose kuko yari umuntu ebana hapa yaraguruka cyane gose yaraguruka gose yararenze cyane hanyuma ivyo bimaze kumera uko onye ariko Imana irangira ubuntu ndakura haragera ko nangura ishure ngiye gutangura ishure hoho ndabona ko ari ibintu biteye ubwoba cyane gose nari umuntu ufise umwete ngomba kwiga amashure cyane kandi mu muryango ntaco twari tubuze twari dufise ikintu cose twe dusaba oncle basaba amafaranga twe dusoma oncle ari hanze ari urumva ibintu nk'ivyo onye ariko nibaza ko ni nk'ibintu Imana ari kirategura kuri jewe ntavyo nzi sinzi imigambi y'Imana ariko ishure rigiye gutangura hanini yaje nza guhagara ku buzima bw'ishure ku buzima byose nashoboye guca mu bw'ishure n'ubuzima bwo kumva ko kuko narigeze no guhebwa na famille yanje sindiko ndacinyiza umuryango wanje ariko ni ntaye komeye cyane gose peut-être biraza gufasha ku muntu yo bari karaba ari karafatwa nabe n'umuryango wiwe mugabo ni akomeza kumviriza aho nje ndiko ndavuga voilà araza gufashwa cyane gose kuba ari karabica mu ivyo bintu rero haragera ko nangura ishure ndatangura ishure amaze kuritangura nivyigeze vyoroha narize umwaka wa mbere muri primaire ndiga ndabandanya ndiga kandi nabise umwete kwiga cyane gose ariko reka mere nk'usimba gatoya ngeze mu mwaka wa 11 amashure narayahagaritse amashure ndayaheba burundu bivanye mbega ntaguciriyemwo gatonya amashure wakomeje kuyabandaniza uri kwa nyokuru wawe canke waragiye ahandi hantu en fait nyokuru wanje na mama nabo bavukana mama bose bari baba ngaho muhira kwa nyokuru wanyu mugabo urumva nyokuru mu nyuma yaratashe bwa mbere yarataha ndasigarana nanuze na grand-père grand-père nawe nurumva ko niwe yankunda cyane gose nawe Imana iramuhamagara arataha urumva rero mama sinovuga ko sinovuga ko muri we nta sentiment arafite abana je navyonze mugabo ebana ikintu citwa umwana wiwe wamenga nyene ntihari yaje nawe nyene yeshirariya urabona rero ni kuvuga yuko ubwo buzima ndabubamwe cyane gose mugabo nkagoma mbona amasupport y'abantu bamwe banshigikira harageraho ko ayo masupport ahagariko engeze mu mwaka wa 11 ho biradabangana biradanga biteye ubwoba cyane gose ku buryo dushobora guharira n'umuryango umuvyeyi wanje akambwira ati yahebe kuko nanje sinigeze ndayiga urumva umuvyeyi ashobora kukubwira ngo yahebe nawe ntiyigeze yiga peut-être hariho n'abandi bantu ngaanye ushobora kubura dukurikirana mama wawe cyangwa papa wawe yahubwiye ati yahebe mama wawe yambwiye ati wowe wigeze mu 11 je nahebe mu 9 gutugira usumbe mama wawe ibaza ati wowe ugira undenge je uroba rero ubwo buzima ndabukuramwo mwibiteye ubwoba gose ndumva haragera nshobora kwidoga navugane icatumye mvuka y'ingumiza mu nda hakavuka uwundi muntu atari Belardo mugasina nzi ko Imana yari kiranegura neza rero ivyo byose ndabibamwo niho nace nangura ibintu by'ubusuma niga mu mwaka wa 11 sinari bwakizwe ndatanga ibintu by'ubusuma ndaja mu bintu by'ubuhombo biteye ubwoba cyane gose ndatangura kuza niba mama kuko yari yanse kundihira ndamwiba ndatangura kunywa amatabi ndatangura kunywa urumogi biteye ubwoba cyane gose ndatangura kuza kompara n'umustar ari muri Etazini yitwa Wiz Khalifa ndatangura kumwikompa ingene yonzi ko nanje nayo nondico gihe ndatangura kuza ndavyige nisiga amatatuaje amwe amara amezi makeya mugabo amagaranti mugabo nkavyuzuza kabisa umubiri wose nkakujya ku Wiz Khalifa ndagira ibintu by'ubusazi ndanywa amatabi ndagira iki ibintu biteye ubwoba cyane gose ariko ivyo byose je nabona umengo ndiko ndabikora ko vyonzanira akamaro mugana sanze nanje ndiko ndi umunezero mugana sanze yuko biranyicira ubuzima nsanga ndiko ndakora amadega ngo dufate nk'ubu mama hari ukuntu bamuha amafaranga y'inzu bamuhaye amafaranga y'inzu numvise ko bayamuhaye naco ndamufata atubwiriza mera aho urara niho ndara jewe urama amahera mugabo ngaho amashuri nayahevye kubera mama yari abonye ko ndi kibandi yasigara ninya
aravuga ati umuhungu wanje azoba nyica zokwica ndibuka yarashobora kugenda kurara mu kabare aho yarari nanje niho nashobora kuba ndi tukarari kubera ugerageje kuraba je na mama turakwa kungana umenga uturavye umengo turi gishikina gisa bivanye nuko kuntu yakuvyaye afise iyo myaka donc urumva je novu rero arantu twagera harantu twakunda kuja mu Ngagara yacavuga ati bajya abantu nibakubaza ngo je ndinde ubabwire ko jewe yuko ndi mushiki wawe je nanje nabivuga kugira ngo ndonke amafaranga ati uyu ni sister wanje kandi ari mere kandi uturavye mwarangana twari tungana ndamusomborebure ibintu givyo urumva ivyo byose donc ndabibamwo mu nyuma muri mwaka wa 11 nyene namaze kuheba urumva haraci umwaka wose nahevye amashuri ndiko ndakora ibintu byose niba ndibuka narafatwa n'abapolisi ni je naratimba narashobora ariyo umusoda yabamuhira namwivye kijya kirato kimwe c'abasoda kinya ndaciye nani ibotine botine ndayitwara neza kandi je nashaka kukwiba twicaranye uko twicaranye nka kwambura ibiratatana kimwuze Attends, mugabo urakoresha imiti Belardo? Wapi na miti nakoresha? Novuga ko ni sinzi ko ari ngabire navyonze. None gutu umuntu mwambura ikirato mwicaranye ntagi kintu na kimwe atahura. Nuko nta kintu na kimwe ashobora gutahura ubwiwe yashiduka sanga. Strategie yahe none. Bon, je nanje sidi je nasanga nabitwaye. Kandi ni wamenya ko ari jewe. Antwari hindi SP yagukoresha utaruze nawo wawe. Navyonze. Urumva mugabe ibyo byose ndabicamwo ibyo byose nabikora kugira ngo ushobore kumva ko ndiko ndagarura umunezero basi nubwo nahevye amashuri nukuri harageza aho nshora ko bivanye n'ico kintu mama shoye kunkorera nabonye umengo kiri ku bakobwa bose ku gitsina gore bose ko ari uko nyene bameze nta mukobwa nagomba kuvuga confiance ku bantu bose voilà et surtout ku bantu b'abakobwa canke abamama navuga ati abasibo ndavyanka nurumva nza ndabanka sinagomba kucarana nabo sinagomba kuyaga nabo sinagomba kugira iki ariko hamwe nivyo vyose mu nyuma uwo mwaka umaze kurangira sinzi ibintu vyanjemwo ndanamwitwarira mama wawe yego abo namwitwariye kubera atagomba kunshigikira no kumfasha hama ivyo ndabikora ndagenda kuri zone ngiye kwizone barama convocation aranga kuyitaba jewe nagiye mvugane ndiko ngerageza kuganira agateka kanje agateka kabana ibintu nivyonye aranka harageraho bama video recherche ngo mama mufunge mugabo umutima w'ubuvye uragaruka jewe umutima w'ubuvye uragaruka ndabwira malgré tout ni mama wawe ndabwira baba opeje ndavuga ati munyihanganire sinshobora kwemera ko mama ashobora gufungwa kubera jewe kubera atari karankorera ibintu rero umutima uragaruka w'ubuvyeyi umaze kugaruka ndavuga ni nta problem akina kibazo uko bimeze kose mama ni mama asuko mari mama ndamwakira uko nyene mere uko nyene ariko umwaka ugiye kurangira ndumva muri jewe ndavuga ni jewe ngira mpindura ivyumviro hamwe n'ivyo nkoraga vyose ubusazi nakunda kugenderamwo ibintu biteye ubwoba cyane kugira ngo ndabe kunoganya umunezero wanje nagerageje kuvuga mu ncamake ibintu nk'ivyo rero hamwe n'ivyo vyose haragera mvuga ni kugira ngo ibintu vyose bihere nuko kwakira umwami Yesu Kristo kugira ngo ubuzima bushobore kumererwa neza nubwo noca mu biteye ubwoba nubwo nohebwa n'abavyeyi urumva n'ijambo ry'Imana kurivuga naho mama wawe yo guta iki urumva kuko Imana ni se w'imfuvye n'abafakazi ivyo byose ndahagarara ndavuga ni je ndize Imana n'ukuri ko Imana ngira jengira nkorera Imana muri je ndumva ko mugabo après ivyo onye avant ivyo vyose nakoraga nari nsanzwe ndumuntu nakunda kuririmba indirimbo zisi kuko inyuma yaho numva naco nangura kuza ndarimba indirimbo za profile indirimbo zisi za profile kugira ngo ndabase ko nondera amafaranga ijya no hino urondereze hose mugabo urumva ivyo vyose nabikora nk'urumogi ngiriki ibintu biteye ubwo bacane gose ariko mu nyuma ndavuga ni reka mpindura ivyumviro muri je numva naco mpindura ivyumviro ndavuga ni uyu ni wo mwanya wanje wo guhinduka numva ko nshobora guhinduka nuvuga yuko maze guhinduka
sinzi aho amasapoti yahaviriye kuko haciye haguruka abandi bavyeyi Imana ishobora guhagurutsa kugira ngo ishobore kuza yemeze mama wawe akuvyara. Haraza abandi bavyeyi baraza baranyitangira bavuga ati ngo usubire mu ishuri kuko nanje narumva ko ngomba kugishuri vraiment narabikinira ko navuga ni nukuri no fuma basi niga na humanité basi ego ndayiheze vyito ko mfise diplome basi AD diplome AD aho se ndahaguruka mama rero akazarabona kubona cyo nsubiramwo umwaka wa 11 mama akazarabona ukungene mvyuka mu gatondo ngenda ku ishuri futina mwana ibiki none akura he amahera bimeze gute vyose bikamutangaza iki mugabo sinarinzi ko ari nzira Imana yagumvye gucishamo kugira ngo mama ashobore guhindura ivyumve. Rero uno munsi niyo sigaye mbona ko mama afisa kandi gatima ko kumva ko agomba guhinduka na wene bivanye n'ivyo bikogwa guhinduka ko ari muri wewe ego ukuntu Imana yampinduye jewe nuko ndiko ndabona Imana igomba guhindura umuvyeyi wanje ya cheke ndemeze ko nyene ubwo guys birababaje ariko kandi nivyo gushimira Imana kuko kubaho kwawe ntabwo ari accident vraiment ntabwo ari accident kubaho kwawe kuburiho vyonyene ni kubw'umugambi w'Imana urumva ibintu yaciyemwo ni byinshi cyane umva yaragianiye confirm mama wiwe yari hakanwa n'abavyeyi ariko malgré tout urabona ko pour le moment n'umusore ashima Imana kandi umusore mwiza cyane utona muha bya bihe byashize rero sinzi numva nanje ubwanje bindenze n'ukuri kandi Imana iguhezagire cyane ego biraryoshe ko umuntu ibi nivyo twita ibihe by'ubuzima rero biraryoshe ko umuntu agira ibintu novuga ngo iki novuga ati hariho ibintu acamwo bibi muga kandi ngo ikibisukugwa ikibi nukumenya ko haguye ukavyuka kandi nimba ngo ivyo urimo uno munsi bamwe barashaka kugucira ndazi ibintu bakabwira ati urya nta misi sigaje ibiki bivanye n'ivyo bako barabona uri kurabamwe ariko kubw'umugambi w'Imana Imana ifise ico yaguteguriye kandi ifise aho ishaka ko umunsi aho hantu wahageze izogukuramwe ivyo bintu urumva ko no guhinduka kuri kwa mama wiwe kwavuye muri we urakoze cyane vraiment ku nkuru yawe kuko iragize cyane none Bella ngerageje kukubaza kuri histoire yawe mbega mama wawe amaze kubona usubiye ku ishure mbega yavyakiriye gute canke amashure waravyarakunze kuyiga uyaheze canke ntiwashoboye kubandanya bo mu bisanzwe mama yarabonye ko hari iminduka iri kiragaragara ku muhungu wiwe kuko yarabonye ko n'inyifato ko nako ndazihindura kuko ndibuka nkimara guhindura ivyumviro vyabindi naho rangirira mama nkamufata amwe niko baguhaye amafaranga y'inzu utegeza ko mama muse nkanimire nanje mama yarabonye ko ivyo bintu naco ndabiheba mama akaronka amafaranga arindiriye ko je nza kuza kuyamusaba kumuniga ngo ndayamukuremo mugabo akabona ko nahinduye ivyumviro rero mama arabona ko ndiko ndahinduka aravuga ati burya rero hari ikintu gikomeye kiko kiraba ku muhungu wanje urumva mama arabona iminduka hama amashure naraye abandanyije ndayiga bivanye nandi masapoti Imana cyagurutsa ku bandi bantu gusa byo se nasanze vraiment kuko ico navuga kugira ngo ubuzima bwanje bushobore guhinduka nimba uno munsi ushobora kuba uno munsi nimba ashobora kuba nukuri sinanemerwa n'umuryango cyane sinanemerwa n'abavyeyi sinanemerwa n'abandi mugabo no munsi ndi mu ba responsable mu muryango Imana ishimwe ego ari ibintu byinshi ntakubwiye hariho abana benshi byinshi cyane gose hariho abana tuvukana muga tudasangiye papa hari n'ujije navuze mu bisanzwe nubwo navuze ko tuvukana abana bane kira mwana fiso umuvyeyi umusi wiwe donc umwe wese afise papa umwe wese afise papa wiwe yes mugabo hari abana babiri basangiye papa nanje mfise papa wanje wiwa wenyene si aho rero sinabwiye papa none kutamba Jenny papa wawe basi vyagendeye gute ari hehe niki urasiko no kubaza okay reka tugaruke nakibazo reka basi Jenny ibaza mani ishuri papa wanje nyene vyagenze nuko papa wanje yaraje kundondera niga muri 6e umwana ndamukeneye kugira ngo ndamwereke amatongo yiwe papa wanje n'umunyamuramvye urumva rero muzee wanje reka nkushote mbega none papa wawe
ahoye meze nk'usubiye inyuma gatonya aho ico gihe mama wawe yaje kugutwara kwa nyokuru wawe papa yari yakwihakanye canke yari yabaye bwa bundi ngo ntazi papa wiwe umwana ngo umwana umuvyeyi amenywa na nyina ndabona ubaza neza cyane aho ni sawa aho ni byiza urumva je papa yarankeneye cyane hano kunyenesa muze wanje no kunyene gusa kandi ari umusoda we ari umugangi vraiment je naho ndi buto muto mesheza bibure ko ndi buto muze wanje ari umugangi sana yari umugangi gose sasa je muze wanje yarankunda cyane kandi yaranze kandi yaguma ndekrama uwo mwana ndamukeneye mama akavuga ni uyu mwana je nzomwirerera mama woni we yakwimanye mugabo hamwe n'ivyo vyose ikiganiro kiko kiraryohawe ikiganiro sana kana bisanzwe bandanyuza ndibaza kuza gufashwa cyane gose uri kuradukurikirana rero papa yarakunda kundekrama uyu mwana ndamukeneye kwa papa arakunda kuja muri Somali barongikwa n'igihugu kwa ari umusoda sasa muze nimba muri wari karumva ko urugendo rwiwe ruko rurahera ngo ngaha kwise navyo narinze mugago mavuga ati uyu mwana ndamukeneye ndamwereka ivyiwe papa wawe sorry gato gucira papa wawe yarafise undi mugore n'abandi bana wapi yagumye n'umusore nyene canke papa urumva naho bavyaranye na mama nubwo mama batabana na papa mugabo bya wamengo bari muri relation cyangwa yigeze agira mariage nawe n'uyondi mugabo narigeze kumva mugana navyonze ngo mama yaragize mariage je navyonze ba ni wana bimenye je navyonze bon kandi ngo yagize mariage na papa je navyonze je ne sais pas vraiment navyonze cyo gituma singomba kubera kuri mu bavyeyi bawe nyene gusa narigeze kuvyumva bivanye n'ibintu kanaka je nariko ndarondera baca barambwira ngo urugero rupapuro keneye kurondera buryo ngororonka kubera papa na mama ngo baragize mariage baragize mariage ryari nawe ntavyo wamenye navyo nari nsivyo naceka tubiveko hama je papa yarakunda kundondera cyane mze rero papa kundekrama agoma za kundekrama je mugamba mama akavuga ati njendekira uno mwana nzomwirerera nawe kandi rero ugiye kuraba no muhira mama siwe yandera oh la la obibizi je daregwa nabo bavukana na mama batantine banje ibaze vraiment naregwa na nyokuru wanje mere yakubise yacha mama wakazikiwe karako kubona ko umwana ari ngaho nawe ikirori yibandaniriza mere muze papa rero acaza niga muri 6e ndibuka nari ngiye gukora concours national apa si papa yaje gusa yaramazigiye kekera goma ndekrama abi wabo bo kwa papa baca baraza muhira buca ngenda gukora concours muri 6e kunkure cinanira baza bambwira makuru ko papa yapfuye oh la la ayumvise wiga 6e buca ngenda gukora concours national none aho yaguma kurondera ntwari bwamenye ko yakurondeye wewe canke wavyumvise après papa yaraza je nabibona baganashwana mugabo nta bushobozi nari mfise bwo kwikura mama ngo ndamufate papa je turajanye kandi na papa ntadura nimwe yari afise yo kumfata ku nguvu aho wari ufise imyaka ingahe sinibuka mugana niga muri sizime murumva ko nari inkunze wari ukuze nivyo umuntu akora ko nkuru muri sizime yabakuze kandi muri ivyo bihe vya kera urumva twari dukuze usivye ko ubu abiga muri sizime ubunyume ngana abari utwana dutonye bivana nibi mugayo ico gije nari inkunze gusa kubera nyene bivanye sinzi ibintu bari bavuganya hagati yabo ntavyonze mugabo urumva ko papa ntadura nimwe yari afise yo kumfata ku nguvu ngo anyibe batumvikanye na mama ni hamwe bacu bija mu bisentare bakaja mu nivyo rero papa akagoma avuga ati je nakibazo mugabo papa yagoma avuga ati uyu mwana sindamutoye ndamugumize ngo ruguru je ndamwereka ivyo wanje amatongo mfise shobore kuyamwandikako kugira ngo abo je tuvukana donc abo kwa papa ntibaze basigare babitwara yo kandi yarabifise papa njaro mu boss vraiment mesheza me papa njaro mu boss mbega none yapfuye kandi mutanabonanye yego mbega none ivyo vy'amatongo yari karakurondera vyahavuye bihera gute rita kubwira kwanza nibirebire kakuzuranshiramo uratubabarira kuzuranshiramo rero je papa rero aritaba Imana mugamaze kwitaba Imana
gushika n'ubu sindemera ko papa yapfuye kubera reka ndabikubwire sinigeze nja mu kiriyo sinigeze nja guhamba no guca ku mazi no kuganduka kandi ari papa wawe nitugeze tudugana mama birashoboka je no vyemera ivyo bintu gute nta nubwo wese ushobora kubaza ati nimunyereke imva ya papa mugabo abibobo abantu bavuga na papa baraje ngo yo nakagahungu ngo asize yo akagahungu ngo nyene ko baje bavuga ngo niko asize yo ngo basa nawe yatashe yapfuye nibaje bavuga ngo yapfuye ngo yarapfuye umva jewe urumva yapfuye kera ntumbaze konkurikirana niyo kubera ama stress menshi nzamfise umujina nibuka papa ingene akunda kuza kunda biga niga 5e aza yiruka vuga ati jewe nje kura mungu wanje akankura ndibuka niga muri école ahantu bita kuri epa Nyakabiga yaraza kuntora mu ishure akankura mu ishure aho abandi ariko bariga aje gusa kunda munsi yambaye teni ibaze from avuga ati je kubera ngiye mu bindi bikorwa nanje kura mungu wanje amandagiye papa arankunda cyane urumva mugabo papa arapfa ayo matongo atakiwe na kimwe nzi atakiwe na kimwe nzi mama rengo namwasaba basi papa yarapfuye basi nakibazo turabe ngene twobipanga tuduge je nawe turabaye matongo mere nawe ngo ndekasha no muri sefere avuga ati je ndeka wana urumva ico gihe narabayeho mu buzima mvuga ati mama ndamwanga haragira nshobora kwiyumva ngo ati mama nzohengera ryamye canzana intuzeye ikintu ndamushire urabona nawe none Bella ndumva nibihe vraiment bitagize none jano mfise ikibazo nobo oyo aho hantu umaze kumva umaze kubona donc nta épreuve nimwe ubona ko papa wadahari eske ni wowe ntiwigeze wigira imigamba ati reka nje kuduga je wenyine ubwiwanje bari kunco mutwe woraza ibintu vya rogoro wewe reka Jenny nabona ngo ngende ngo ndagingwa imuramvya ngo ngiye kurekera mu vya ngo ivyanzisabira Jean Pierre no nariko ni vya d'abord kwanza kugira ubesi ko uwe muntu yapfuye canke agihari erega nabo bantu baje kumbwira ngo bapfa niki na papa baje kumbwira ko mutama yapfuye bazavuga ati ngo nakagahungu asize abo onye baje kumbwira umunsi nyene ntibigeze basoka ndi kugaruka kandi je ndavyibaza nimba papa yarapfuye kuko sindavyemera nimba papa yarapfuye nimba mutama wanje yarapfuye peut-être yarabatumye yaravuga ati mugende hari agahungu kanje kameze ukuntu mukabwira ukuntu nimba yarapfuye je navyonze mugabo baje kundaba rimwe ujya musi nyene ntibagarutse nibigeze baduhereza amakuru yo mvuga ati muze muri muduge guca ku mazi ni ejo cyangwa guhamba ni ejo cyangwa kuganduka ni ejo ntibitahuritse vraiment bigeze bibaho ntibitahuritse n'ibintu bigize cyane rero ivyo vyose nyene mugabo ngerageje kumviriza hirya no hino nza ndumviriza abakuze bo kwa papa ndabumviriza jo anashima na famille kwa papa na yonze birashobora gushika gusanga nkuba karo kafi birashobora gushika nkubu gaca ngenda kurondera umukobwa gasana mushikaho n'umukuzine shoka tusanga nanje nka turabakuzine tutavuga ntidusa ya nidusa oya apana ngomba kaduse oya ngaho nkubu usanze ngo ndagutwe kwa mama umakati bera uyu unye ibaze ube bitagaje rero famille kwa papa na rimwenze kandi byose vyatewe na mama gusa mama ndamukunda cyane I love you so much mama ya tegereza kumukunda kuko no muvyeyi wawe biragoye kandi donc urumva nako navuga papa ibyo byose birahira mugabo nakunda gusa ko ari ibintu birebire nakunda gerageza kubivangatiranya ikindi rero mu nyuma narize ishure kuko nivyo turavuga nako narize ishure bivanye n'ama support manager gusa mu bandi bantu kwajewe impinduka yanje hagaze mu kwakira umwami Yesu Kristo rero bimaze kumera uko je ndigishure abantu baraguruka baranshigikira narabonye support nyinshi bivanye no ngabire nari mfise yo kuririmba narimba mu bintu vy'isi ndabivamo nja muri gospel ndarimba gospel bituma Imana ishobora kumagurutsa ibambe ihagurutsa abantu kubw'ingabire nari mfise hari ahantu bashobora kuja kuririmba bakamezagira si bavuga ati ibintu nibiki umwezagira udasanzwe biteye ubwoba cyane ndavuga ati wow ndabona mfise chance ndavuga ati ndabona chance yo kwiga vraiment
ndabona chance yo kwiga ndavuga ati nukuri icaguruse umuvyeyi wanje w'imwemo ari we yitwa Apotre Olivier Akizimana ndamukunda nawe ne big up cyane arahaguruka nawe yari mu bukine buteye ubwoba aravuga ati kubwiki ikiri muri wowe nje ngomba kugusapotinga bugishuri ndaheze ishuri ndiga Félicitations. ndiga merci beaucoup ndiga ndaheze ishuri biragenda neza cyane na diplome iragenda ni utumusa diplome ni wantumiye iyi ni indi dosi uza kugaruka ko ni wantumiye asiye twigana kuri etablissement reka aje tubishira inyuma ya kamera sawa ogerageze ama je busa diplome yanje mama narakunda kumubwira ati ma ngeze mu w'icumi na gatatu uvuze nje ngeze mu uko wiga gute wiga ko buntu president arikara kurira ishure president arikara kurira amashuri nati ari mu president w'aba president ari mana ari we data twosore mu ijoro ni wari karanshigikira amashuri ndimo sasa je ndaheza amashuri meje amashuri nsiganda pambana n'urubanda kuko navuze ni jewe vraiment ndakeneye ibintu bidasanzwe aho ndiko ndavuga ubuzima ngene mwege burahinduka nuko ari ibihe by'ubuzima yego ni ibihe by'ubuzima nyene ndavuga ni sinkeneye kwambara ikositime yo gukota menshi nukuri ikositime yo gukota irashisha ndakeneye kwambara gwanje nasonesheje ikositime yo gukota irashisha nkavyumvise gukota si vyiza vrema ibazu yukosoka cwisubiza ejo mu gatondo twatubona waje waberewe tugacuzinduka usubiza ibaze ubu ukajusanga nganatiye ngaye gisubiza we oya reka urumva nari umuntu nukuri muzima busanzwe wasanga nambaye ishati ya 1500 warazikiye yabari menshi n'ivyo bihe bari menshi uno munsi banarateye intambwe yaduteye intambwe 40,000 basha kandi rero urazi kuri ruze kirato cha Samire anarenga gusarisha ni baba banuka bareka bagusa imana reka shana wa muntu ntabasara ujya muntu akunda kubimubaza sawa bikuvuga yuko obimana yaruguriye inzira vraiment kero asanga nambaye isaha z'imisipi mugabo no musura allo kamera barane mana yaruguriye imiryango murabibona agakofe gatesa kare bamumyesha umunani umugubu yaragana muri salo ya 5000 muri salo do bote umutwenga sawa reka tugaruke rero gusa diplome ndavuga ni mana lakini ibintu vyiza ko nahindutse kuri kurahindura ubuzima bwanje ndakeneye ibintu vyiza sinzi hano naye nagiye kuririmba hacahaguruka nukuri jida kudimana vraiment mama n'amafaranga buzi ari kungure gusa mama yagumanye cyo ngugeze mu nyuma ngo nukuri ngurane turuye ndamuraba mama je ndaguteturuye wewe nyiruko mama wenda guteturuye nyene wewe ngurane turuye kurumva ngo zoba mberewe ngo nditeze kuzongura ngo agatenge sha ndakuguriye igitenge nyene warambwiye ngo ndayahebe ngo nawe oyo tumwibutsa ati rega ndakurenze bya bindi mama ndamuraba ndavuga ati ntugire ikibazo wowe urengeye igitenge nzogwa nibirenze igitenge mama kazara ndaba rero muso diplome geze vuga diplome dasemo diplome wame uwo musi wamenga abantu bari bahari wamenga bari bazo kongirana rekana mu fiance no mariage no abantu bari bazi ngo ngirane rekana umuntu bari bashishye kubona ibintu byawe ya cane gose kuko nasanze ubwo iyo challenge y'ubuzima nashoye gucamo nasanze imana ikira challenginga ubuzima bwanje hamwe n'ivyo vyose rero hari hano bari banumiye naye nagiye kuririmba umunsi nzo wibagiye yara amavuta akomeye kandi apana y'amamesa amakoto apana n'amakoto erayo ndavyibaza mugabo yara amavuta yo mwijuru rero igurugubara ibintu byabaye hahagurutse umunyokuru umunyokuru vraiment ashaje kandi yari mani muzagire aracariho ari muri Canada yaragiye muri Canada kandi amfite imigambi myiza God bless you mama nani muhezagire uwo munyokuru arahaguruka ndikunda aririmba araza arambwira ibintu nk'ibintu namaze iminsi nsengera araza avuga ati wewe warageje ishuri ndamwatsi yego acarambwira ngo njenge ndakugurira costume
haleluya ashaka kuvugishwa mu ndimi ego mu ndimi ewe nanjewe nakunda kuja muri vira nka ari gitambana nakunda kuraba cha rose bebe uku kwizera bro bibaza kugenda kuraba igitambara atana amafaranga afise urumva ibyo bitanga kwizera ndakubifurije bro kuko kurarenze ico gitambara nakunda ngati igitambara nzokigura umuso uyu mama arahagurutswa arankubita amafaranga 160,000 cash tic tac pa ico gihe ari menshi cane agura igitambara ndanasonesha kandi nasonesheje modeli nziza pana modeli nziza batama ubwo batama mutubabarire batama tubabarire modeli nziza apana avangiza batama mutubabarire zimenyere zigezwe nizera kwitivira bwa nabantu bose nico tumana kuvuze ko batama tubabarira byashitse nta mutima mubi sinokombara nk'abatama kame murabibona mujene wacu nibutse mu gice kira nambara ipantaro wamenga ni ibendera ry'igihugu ingana ukunye umuyaguje kwa nafise ubuguru amenga ndakubwira uko bavyita umurotruso urazubugwa nefise wamenga n'ubuguru bw'inkware urabibona umuyaga mbonye uri kurazo ko yazi umutumire wacu urabona umuyaga uje ukunye kuko narawumva naca mindukira ukunye kubera ngumye mangaza ukunye ariko ni pana cigira ukunye ngaye nyuma akaca bone ko ubuguru urakwiye no gushima Imana kuko niwagurukanye niyo pana reka aho simvuze negeze no kugira accident ibyo ndaza kubivuga hanyuma amashimwe ni menshi cyane negeze kugira accident ndamara 2 jours ndi muri koma abantu bari bazi ko napfuye nagize accident ndi mu modoka ndi muri kamyo rero kamyo yarigiye ahantu bacava ngo giye mu cito cya Rugombo 18 18 mu cito cya Rugombo radio je navuze ni genda sinje ugire nagiye gusimba umudugu uri kuranyaruka sasa ncengenda gusimba nabi wamenga ni ya film imwe za filme duhora tubona sasa umuyaga ko ari umuyaga mwinshi wacungurura nakubitse shantuze zibiri mu kirere urumvira zibiri mu kirere kandi rero mukugwa umviriza ntutwenga birababaje umviriza mukugwa ngene byagenze sinatanguje kiinyi naguye uko yes akagahanga kandi wamenga nibuye rivuye mu kirere ni gitangaje rero nta maraso ntaki bace mvo gusumuna avuze ngo yo acarajya amarasinzira bavuga ati ngo ndapfuye urumva reka gutwenga uruba izo zose ni challenge naciyemwo satani yarangeneye kugira ngo anyice hapa rero ko guheba amashuri ngatangura kuzanda ibintu vy'urumogi ncomora amati nko twicara telefone nga yanarahindutse nayo notwara ahubwo no guhezagiye telefone okay rero mujyo reka tugaruke muri diplome sivyo je mubabare ko afise ibintu byinshi diplome umusa diplome hageze barangura costume ujya mu munyokuru njara arayingurira munyokuru nkunda cyane arayingurira koti hageze umuso gufungura ibintu byo gufungura vyiki akaza umama nyene akaza rambaza hakintu biki nibi mbutse imwera bagatsukira kibazo aca mu imiceri myinshi cyane gose imyitukura imwe nyene irenze numva nshonje asha numva anakurutera gusonza kubera sinagutumiye ibazisha mutima mubi hama ibintu bikomeza kumera kunyene mugabo mama akaza arabona ngo manzana gastoke muti nibige mwagiye ibintu mungu wanje sigaye akora none mama byaramutangaza uko nyene rero mama cadamwe ati ma wewe rero nizere ko ufise impuzu zo kwambara muri diplome ngo yanazo mfise ngo aho urindira ko nza kurondera impuzu je wewe wana imusezeraniye deja hamo uburinde ko ndakugurira inuze ngo base ngo fumu nkoteshiriza basira imvutano tukoteshereza muganda avuga ati nta problem cyanda muronderera parce que ni mama ndamukunda cyane yataba mama no munsi ne kwamagazi kuri account channel nivyo ego mama niwe yatumye ashobora kumva kugira ngo nshobore kuba n'ikenda uri uno munsi yes kandi nshobora kuba ndingandi kunda partage nayo ngiye ego rero mama ndamwe ati ngo ndamutwara muri salon ndamukora ibintu biragenda neza ndamutwara ati iri fo kubabona mama mama naka turondera no muduga mwiza turinjira
turagenda ndagenda gutora diplome ewa cyari bigisha uberewe nyine iteye ubwoba cyane gose icyo gutangaza je namwe ati mama namwe ati maje natumiye abantu natumiye abantu bangaye si cubagaburiye urafite ibintu ndamwe ati ma nta problem abantu batumiye jamwe ati je natumiye abantu 50 natumiye abantu 50 mugabo munsi haraje abantu 70 n'abandi bantu 200 sinzi aho bavuye nanandi 70 donc watumiye 50 n'abandi 20 taje bavuye okay abo ni babandi wanka gutumira nanje yo ncanza murumva ko twari guca tuba 30 mana shima kutaje ko cimara byose kora byose cyane okay ujize mu mutima mubi sawa rero munyuma nukuri ngo rubanza mama aragwihweza mama araryoherwa intahe ariko zirabaho hantu benshi baragusuvuga ati vure ma Belardo turamunsi ubuzima yaciyemo sasa hageze mama ko avuga yaranse cavuga wo mama urumva cyo mwana mbwiti mawe nta problem we vuga ibyo wumva vuga ko wandeze vuga ikiri je nanje hageze ko ndamushimira burya jewe hari ikintu cyangumije mu mutima ngo je mama ndabasangana namusanishe mu bantu uze ni mama jewe imana ishimwe ko yandeze yabambe ko yantwaye mu nda atigeze yumvira kuyikora nkuko abandi mu mugani iryo nishimwe bela wo mushimira ko yari gushobora kubikora nk'abandi uko basanzwe babikora akayikorora ego ico kintu narakimushimiye vraiment ndakivuga mugabo sintegeze mvuga ko yanyigishije haravuze ko yampaye indero hari n'ibindi byinshi nashoye ko ajuta mwana bwati mama nukuri kumunyene uramushushuta nyene uramufuka nyene mugabo ibintu bikomeza kuryoha cyane aratangara atangura kuzarabona impinduka kuri jewe iki mama bishisa amafaranga afise nkabana ndakuze mu mafaranga nkamuha uno munsi manager no munsi aransigira wanguriye amata yanje kwanza ndabivugira shezami wanze kuyata mbikira kabanga bari jenga anye cameraman yabibonye mbikira kabanga bari turaza kubisubira sawa rero ibyo byose birahaba ndaryoherwa cyane gose imana ikendura ubuzima bwanje ndabona byinshi ko birahinduka biciye muri nyangabere wanje imana irayizamura harageraho mama ndamwe ati mama no musingirane guri gikogwa ndateguraho ama concert mama ndamutumira arazarayaraba aranshigikira mama araryoherwa ivyo ni vyaheze ndaronka ubutumira igitega mama arabona amanuze ngo mangira igitega imatana hose warabizi vyo matana navyo narinzi bandanya amen matana ibururi hehe ivyo byose mama aratangara gusa nagoma mvuga hazogera igihe nzoke ndi muramvya nkore babandi bo kwa papa bazonyuweza imana ibugura amaso vuga turiya muntu menga turamuza hano kandi ndize bivanye n'impinduka ikiraba kwa mama hari umunsi nize hari ikintu ndiko ndategura ciza nesheze ndiko ndategura ikintu kiryoshye cyane ndize nzogutumira ndisabiye zontumira pana wenyene timu yose nzoyitumira sivyo amen turaronse ubutumire nzoba invitation okay tuzokwinjira dufite invitation okay mga tuzojya oya ni muzojya bo tuzojya mu buryo bw'inkemo na cyane mugabo uwo munsi ndi hariho intahe ikomeye cyane gose izogaragara ku muzee wanje kwa mama ndize ko uwo munsi azokwakira gakiza rero imana iramagurusa muri ubwo buryo no kuri kumana ndabona ineza y'imana irangira neza iranyibagiza bya bintu byose iracemwe iranyibagiza mama ubuzima je yashoboye kuzarancishamwo ibintu byose bigenda birarangira uko nyene mama aratangura kubona ko ari indi minduka ikomeye babana nakubwira babiri bafise wabo tudasangiye papa bobo nagiye kubamenya muri 2020 nabana nabonye bakire bato cyane mugabo bana se wabacara batwara imatana abatwaye imatana jewe sinasuye kandi kwibuka ko ari abandi bana tuvukana burya umukobwa tuvukana niwe yaciye anyandikira kuri Facebook ambwira ngo grand frère ni bon urakomeye ndamubaza wowe urinde unyandikiye ngo dikeli sister wawe sister wanje Kweli wae ndafata ifoto ndamwereka mama uninde turamuzi mama ambwira ati uyu ni mujiki wawe ndamwe ati mama kuri kutigeze umbwira ko ari abana nkaho candi volontaire ndaduga ngenda kubaraba sangiye kubaraba hari uko nari we eglise nyine mbasengeramwo sabo bana kora bamaze iminsi babona ama post yanje posting ndiko ndaririmba ku ma social media yanje bakabibona iki kumbi inkuru barazikwiragije imatana ngo grand frère wanje no muririmbyi ngo bienta zoza uze mu mwanya iki harageraho ngiye kuririmba kumbe hari mushikaho
hamwe n'undi muhungu nyene donc sister hamwe n'undi mutipe nyene tufukana bose yego candumva uno munsi nashakane kuryoherwa ndafise umuryango abo tuvukana bose ubu naramaze kubabona rero ubu unye vraiment ndashima Imana ndashima Imana kuvya nkoreye n'ubunye Imana igendera nduza bientôt ndagenda mu Rwanda haleluya ndagenda muri Kenya vyose n'ibikorwa vy'Imana nyene transmeta message nkizi biciye mu ngabire Imana yamaye rero igikorwa ndiko ndategura mes chers amis ndakibatumwe mu cyane gose kizobafasha bientôt muzobona ama affiche ari official ameze neza ari officiel atagase asa neza uno munsi ama save the date ama coming soon yasohoka yani igikorwa kizoba 27 Mars ya ibintu ndumva vraiment byari byoshe cyane mbega Bella nta kintu woshikiriza abantu babandi wakubita amakace hariya babandi waza kuko urumva baheruka Bella wa kera baheruka Bella anyura umogi baheruka Bella agwana Bella kubita amakaci nk'ubikirato yari kuba yakintwaye ariko urabona ko ubuye n'umuntu mwiza cyane ashima Imana ego nta kintu mbe wobashikiriza ego icambere nuko basaba imbabazi hari mu mama nigeze kubiba telefone n'ukuri sininya kukuvuga kandi muraza kumbwira igihe iki kiganiro kizoja kuri ku ma social media yanyu kugira ngo nduce ndayimugira bikurikirane abone ko nasabye imbabazi ahagaragara no mama abakuri 14 sindamuzi zina mugabo ndashaka kumubwira nkamwe cyane mvuye mu kiganiro navuze ko nakwivye mugana gusabye imbabazi rero no mama aba ku gicumi na kane nigeze kumuca mu telefone nziza mugabo yaramfashe amaze kumfata ndahe musubiza yari rya mbere bamfashe bashe niba hora bamfata musi vraiment sinzi Imana navyukanye kandi rengiye kwibana vuga Mana umfashe ndayitware neza sinzi rero iyo Mana nasaba ko urumva iyo Mana nigeze inshoboza waraye Mana waransarishije kweri ko bamfashe sawa naco na kibazo nari hangana rero mama namwe ivyi telefone ndamwivye telefone aramfata rero igitangaje ryari twarigeze kubonana ubu vuba ndi kumwe n'umuvyeyi wanje w'imwe mu apotre Olivier Kizimana rero kuno bazinanye bahuye azangaje bagatomwe n'umusuma biriza bege byagenze twarahuye Ezeza Imana ikuru umuntu ko rero kuri kwibara turahura acabwira apotre wanje mbe ndakubaze ga apotre uyu mwana uramuzi muri kumwe uramuzi kwa jina ndishana ngo koza ndifata ko apotre caratangura kuzaranyageza uyu n'umukozi w'Imana n'umurongozi w'abaririmbyi kwishengero je ndongoye nuko uyu mwana buryo we narakuyiba urumva aho rero twahuye naye nambaye neza nasobetse bimwe byo wabiboneye nasobetse n'agakaruvati bimwe byo wanje agakaruvati batavuga ati mukama we urumva umenga mwo mwanya karuvati woyamburuka yibika mu mufuko je nti ahubwo hanga bavuga ko ni karuvati nayivye hiwo aransagiza imbere ya apotre mere rero ndamureka aravuga ivyo bintu mere imbere ya apotre wanje mu nyuma apotre acaguma avuga je ndabizi umungu wanje arahindutse ntavya akora ariba uwo mu mama cyangwa ati mere nyumviriza mere namusavye imbabazi mugano we kanazi musabe vraiment mere namubwiye ati mere je kijyage narakwivye ariko uno musi narahindutse ubundi cyane mwigishaje nuko namubwiye ati rero ncambere ndabasavye imbabazi ndasavye imbabazi nundi muntu nivyikirato cyo cy'abasoda wo musoda sha sindamuzi mugabo sinze ahageze ubu imbaca ari kivye bushi cyane nawe mbabarire tantine wanje mbabarire twa Joyeuse ndaza kumubwira azaca bikurikirana yarafise ibirato ibirato vyanyu nyene inyije bakobwa yarafise amapere menshi nahengera ariko yari umusenza akomeye nahengera ariko arasenga naca nuru ubupere butatu ngaca ndutwara mu ijara kamwe nagusha 3000 butatu bwose ubupere butatu 9000 cyanda cyo mufuka ngiye kunywa urumogi nukuri ndahanuye abantu mukunda kuyiba mu gushaka urumogi mu bihebe kazi yeno rero tantine wanje ambabarire n'Imana imbabarire mama mbabarire aho nashoye kumubwira nabi hari nundi mutantine wanje twa Estera narigeze kumwiba amafaranga ariko arakoropa
je vraiment ndabivuga erega nizo systeme nyene umuntu ahengera ariko arakora igikoko cyo tukayacomora uno tukayacomora mugabo uno munsi asigabanyizera barashobora gusiga ama miliyoni ngaho canke y'umbijana nicare ndiko ndara televiziyo bakarenda bagaruka basanga ari hajya nyene uno munsi basigabanyizera oncle wanje nakunda kumwiba ariko uno munsi asigaye antuma arashobora kuma desamire ngo ngende kuyamubikira muri banki amen urumva asigaye anyizera cyane rero ico novuga abo bose ndasavye imbabazi ariko krende ngomba kugirira abantu bamwe petitire bo babikora babicamwo kugira ngo bashobore kuronka ako bakeneye kuronka nukuri kumana mu bihe bivuma ntaco bimaze imana izobahemba imana izobaha neza imana nukuri n'umutananirwa guys byaryoshe cyane murabona ko ikiganiro cabaye kirekire cyane umutumire wacu vraiment uretse ko yatubwiye ibintu bikomeye cyane yatubwiye ibintu bikomeye kandi yanadutwengeje gusa ntitwomujaniranya tuzomutumira undi munsi ahubwo atubwire hariho byinshi atatubwiye nga hariho byinshi atatubwiye mbwa ntitwomujaniranya kuko murabizi ko mu ntango yatubwiye ko asanzwe ari umuririmbyi rero reka twumvirize gatonya basi atubwira akantu gatonya yongera basi anadusezera mu kutwumvisha ryajwi giyo none ikiganiro cyitwa gutwa kwanza ibihe by'ubuzima ikiganiro cyitwa ibihe by'ubuzima umwemvite wacu n'umuririmbyi none mwamamagaye nk'umuririmbyi byose n'ibihe by'ubuzima mwamamagaye nze kuvuga ubuzima naciyemwe bwa jewe na mama n'umuryango byo kuririmba navyo muzobitegura nzocanza kuririmba basi bishyize ko gatoya cyane gatoya basi ne twaguhegefika mu wese twaguhegefika mu wese entreta bamaye basha ndakunda akamuceno barazimana basha nibyo vraiment imana ibazagira amen ngaso wamaye karaba nije turi ko mungozi na ma imana ko bari okay dushishize ko gatonya okay muze ndirimbe yego no kabagano gatonya cyane cyane dusenge oya gato bandu tubwira akantu gatonya kugira twumve ko muri presentation yacu abakunzi bacu tutababeshe kutari umuririmbye gacibeze ko twababeshe okay reka turirimbe nta kibazo turaza gufashanya indirimbo turayizi twese ntacyo ni uri muririmbyi nawe wavuze ngo umuririmbyi munango yavuze mugana byo wavuze bivugiye inyuma kamera wavuze kuri umuririmbyi navyo bumvise uranshirira mu ijwi rya kabiri abakobwa bamenye kuri ijwi rya kabiri ucubwira mwe muri ari gufasha okay turagiye bansavye ngo ndirimbe reka ndirimbe nta kibazo cyane ndakwiringiye Yesu niseyisha mbojyawe kukwiyufuse rimwe gusa biratungana yahejeje kandi tuzuracaba nayo wahejeje mujamba ndani aratubani aha atubwiye ngo ndakwiringiye come on go basha mu journaliste wacu yavuze ngo n'umuririmbyi guys aratubaniye aha tubwiye ngo muzontumire uwundi munsi kandi tuzobikora basi tugira uko basirimba ijya mbere je ndirimba ijya kabiri tubihebe basi kandi uri hori umwebi nta kibazo je mfasha erega rusuferi ni werimba amajose carimwe none nta kibazo mugareka tuyagabura no munsi turagiye nawe nzotumira muri concert yacu rukore nzoyana sinzoshanze nitwa nk'umuriro uzoba mu MC kandi ubishobora turabivugana mu kiganiro so guys nukuri turamushimiye cyane kuba yatwigoreye yarase byinshi ari gukora mugabo yatwigoreye kuko yavuze ati intahe yanje irafise benshi yokora ko benshi yofasha kandi n'ivyukuri we ni wumviriza iyi ntahe iwe vraiment ni intahe ikomeye cyane kandi iri mu butumwa iri mu butumire ewan byinshi cyane bwuko umuntu ashobora guhinduka so murakoze cyane murakoze turabashimiye cyane kandi iyo tubasaba n'ivya ibindi nyane ukora subscribe no kudukurikirana no gupartage ivyo nije naye kubivuga none ubu rero umva tugiye tuguha akazi ego murakoze cyane gose hama nanje ndabashimiye cyane hama abakunzi ba Akamo Channel TV
ikiganiro Ibihe by'ubuzima, ntimwibagire kugira subscribe kuri account yabo hamwe no kugira partage share ku bandi bantu bose kugira ngo ibiganiro byabo bizokomeze kuba bashikira neza cyane gose. Merci. No hanyuma karibu cyane. Merci cyane gose. Bye bye.